Nshuti bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi ndabaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye kuri mikro no munsi twagira tubashikirize ikiganiro tubivuge mu ndwi iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashikirije amajambo akomeye imbere y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi aho urubuga dukesha iyi nkuru rwo muri mu biro vy'umukuru w'igihugu babihaye umutwe w'amajambo uvuga ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi yatanze uko amahoro yoboneka mu karere k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'akarere muri rusangi. Indirimbo batanguje ni indirimbo ikangurira abarundi kwitabira urugamba. Turaza kuyibashikiriza iyi ndirimbo mu mpera za kino kiganiro kugira ngo muyumve yose ntimuze gucikwa muze kumva kuko mu Burundi baraca umugani ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Aka kajambo urubuga rwa Presidence rwashizeho aka karirimbo kavuga ico kavuga ngira ngo nimaza kuvyumviriza muraza kumviriza amajambo arimo. Muri kino kiganiro nyene ni kiganiro kirekire turaza guca hirya no hino turabe ivyagiye bivugwa ivyo twagiye twumva hirya no hino niyo Uburundi bwagira bwaja mu ngwano n'igihugu kibanyi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda none bizogenda gute ico gihe rero turaza kubica hirya no hino turabe nibiki vyokorwa kugira ngo iyo ntambara ntibe canke abazoyijamwo bajemo bazi intambara iyo ariyo turaza kwifashisha ibitari bike nkuko nabibabwiye ariko imbere yuko tuja muri vyinshi nagira ndababwire bimwe mu bintu vyaroye habona mu vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yariko abonana n'abaserukira u Burundi abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Reka tubereke ubwa mbere haratangura ako karirimbo kavuga yuko abasokuru baja ku rugamba twabemereye yuko tuza kabashikiriza impera ya kino kiganiro aravuga gute Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. mu bisanzwe dushaka kurandurana n'imizi Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec complicité de certains pays occidentaux. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Gufatira ibice bwo mu bihugu bihana imbibe ntidushobora kuzovyihanganira. Si le Rwanda continue à faire ndazi neza yuko bizoshika no mu Burundi des conquêtes dans le territoire dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est kuko u Rwanda ruriko rubandanya rufasha impunzi en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire.
J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, c'est au point de vue sécuritaire. Seulement, nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si son plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDL, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord. Parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement. Comme ça, les Congolais sont à part. Et puis les Congolais vont entamer le processus de paix. Et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème, c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé le chef d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de négociation de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour amener la confiance entre les partis en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit la RDC. Il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États,
Comment s'effectue le cessez faire le désengagement? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. On a entamé le processus de réconciliation des communautés congolaises. Jusque maintenant, c'est calme. nuko murahejeje kumviriza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Imbere yuko tubashikiriza vya bindi nababwira, reka tubanze duce hirya no hino ivyo yashatse kuvuga muri rino jambo. Dufate il faut d'abord muri ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze, dans la zone twahereye kuri indirimbo mpava ndabumvisha kariya karirimbo gatangura gahamagarira abarundi kuja ku rugamba. Hari n'amakuru yo kwizigira dukura mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga yuko intambara itegerezwa gutegurwa hama abayitera igasubira iwabo bagaca bafata igihugu cabo naco bagifatana n'Uburundi. Akavuga ngo avuga yuko umukuru w'igihugu azoca yambura amakositime yambaye akaja hamwe n'abanyagihugu basanzwe bavyumva kumwe, yuko akarere kavyumva kumwe yuko ategerezwa kuba intambara, uwuzoyitera rero ngo gaca isubira iyo niyo ideology ihari. None rero duciye hirya no hino nk'uko twabemereye muri kino kiganiro tubivuge, nizihe ntambanyi zotuma Uburundi budashobora gutsinda iyo ntambara hamwe yoba hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Ubwa mbere hagati mu mugambwe CNDD FDD hariho icuka kibi gifatiye ku bintu vyinshi bikuru nibi nuko Uburundi buri mu bihe bigoye, ubuzima buzimvye, aho ikiro c'umuceri gisigaye kirenze 5,000, aho isukari 8,000 ishobora no kugwa n'ibihumbi 30 na bingahe kuri magendo. Ni ibintu vyinshi, ibiciro vyaraduze, murabona yuko amakinga n'amamoto atakiri mu gisagara ca Bujumbura, abayatwara benshi bari abamambere bari abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Hama nkuko nababwiye intambamyi d'abord iri muri CNDD FDD nuko hariho abantu bavuye ku rugamba bangana, ariko bashitse mu gihugu bamwe bagaca batangura kwigarurira ubutunzi, abamwe bakaba abaja b'abandi. Murabona nk'umuntu yararira umushefu bakiri mw'ishamba none umunsi niko biri, araciruka inyuma yiwe. Ivyo vyose ntibibaryohera mu gihe babona hari abandi bahapfuye boroherezwa bakaja mu rudandazwa, aho usanga nk'umukuru w'igisoda c'Uburundi afise microfinance y'abasoda, aho usanga bafise ibitaro bikomakomeye nka Semuseka, murazi yuko bavuga ko ari we yayiguze. Ugasanga hariho urudandazwa rw'imiti mu gisoda, ugasanga hariho ibintu vyinshi. Ako n'akarorero kamwe, n'ubundi burorero ni bwinshi, aho usanga ibihangange vyo muri CNDD FDD vyaciye bija mu rudandazwa. Rero baje mu rudandazwa vyaratumye hariho abantu benshi bisanga mu bukene butagira izina, aho amafaranga yataye agaciro. Hariho ikindi mu mugambwe giteye icuka kibi, urupfu rwa Petero Nkurunziza nta matohoza yakozwe ngo babone neza icamwishe n'abamwishe. Ivyo bigatuma bamwe biyumvira yuko Evariste Ndayishimiye ashobora kuba abifisemo uruhara, kuko atashoboye gusubira mu iragi ryiwe nk'uko yari yabibemereye abanyagihugu. Kare yavuga yuko azokurikiza iragi rya nyakwigendera Nkurunziza, ariko ngo mu nyuma yarabidohotseko. Ivyo vyose bigaca bituma habaho ukwinubana, abashigikiye Petero Nkurunziza n'abashigikiye Evariste Ndayishimiye. Ejo bundi rero aheruka kuvugwa
amagara y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD umunyamabanga mukuru wayo Reverien Ndikuriyo aho bavuga ko yafashwe giturumbuka agafatwa n'ingwara batashoboye kumenya bamwe bakavuga ko ashobora kuba yararozwe aho ni mu gihe yari aheruka mu gihugu ca Tanzania ntawuzi ivyo yari yavuganye muri Tanzania rero Reverien Ndikuriyo ivyaboneka nuko yari kuba ariko ategura kuzoba umukuru w'igihugu nawe yitegura kuba umukuru w'igihugu abamushigikiye rero bagaca bibaza yuko Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari we yoba yarabikoze n'amakuru dukura mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bakaba bafise ubwoba ingene uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe hamwe vy'ukuri yoba yarapfuye ingene umugambwe ushobora kuzoba wobishikiriza abanyagihugu bakavuga yuko hamwe yoramuka avuze ko yapfuye ubwo nawe nashobora kumukurikira akaba icuka kibi ico cuka kibi rero kiri mu hagati y'abanyamugambwe kiratuma iyo ntambara yoba hagati y'u Burundi n'u Rwanda nkuko Ndayishimiye amaze iminsi abivuga n'ingene yabivugiye muri Kongo yuko bazofasha abanyarwanda kwikura ko umwasi wabo ari we Paul Kagame ivyo birashobora kudashikwa ko kubera umugambwe hagati yabo ntabwo bumvikana twaragerageje kurondera abantu bize ivyo vy'amategeko ivyo vya politike akahise gafatanye na politike turababaza ico biyumvira ari nabo batubwiye muri ibi turiko turababwira yuko intambara CNDD-FDD idashobora kwitsinda bakoresheje ibigwanisho kuko gukoresha ibigwanisho bisaba yuko abantu baba bumvikana bumva kimwe icambere n'ikihe twababwiye cuko hari ubukene butagira izina ni ukuvuga ngo hatariho igitoro hatariho amatara hatariho ivyo kurya bikwiye ku banyagihugu no kugaburira abazoba bariko baragwana ivyo ntibishoboka ikindi naco kituma cerekana ko atashobora gutsinda nuko izo kanzi ibiri hariho abashigikiye iragi rya Petero Nkurunziza bari mu mubabaro wa cane cane urupfu reka ndeke kuvuga urupfu kuko ntibararutangaza amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ipfungwa rya Arengeyo Bunyoni bafata nkuko nawe yakora ivyo Nkurunziza yashaka ivyo birashobora kuba vyoba intambamyi yo gutsinda urwo rugamba ku makuru avuga yuko Evariste Ndayishimiye yoba yishimirije cane cane ikintu kimwe ahagazeko nkuko uwo muhinga twaganiriye yabitubwiye ati ikintu yishimikije ni kimwe ni ikarata y'ubwoko ko yoba aziko yiyumvira yuko abahutu bamushigikiye ku bwinshi umuhinga twaganiriye rero yavuze ati ntabwo yibaza yuko uko yibaza intambara izogenda siko ishobora kugenda kubera yaba umuhutu yaba umututsi bose bakenye kumwe mu Burundi ubukene buri kuri bose kubumvisha yuko ariko agwanira abahutu hari abahutu bari mu mpimba hariho abahutu bishwe hari abahutu bangajwe benshi bari mu makambi y'impunzi ngira murazi yuko Tanzania yo yakiye impunzi nyinshi yakiriye nk'abashika 270 ata nkuvuga yuko abahutu barenga 90% ngira ngo niyo bayihenze abahungiyeyo muri Kongo harahungiye abashika 15,000 mu ico gihe ugasanga nabone baruzuyemo nka 90% no mu Rwanda barahungira abahutu benshi bashobora kureba barenga nka 70% y'abahunze rero ugasanga yoba yibaza yuko abahutu bose bari nyuma yiwe oro yakavuga yuko umuhinga twavuganye akavuga yuko ikarata y'ubwoko Evariste Ndayishimiye yibaza yuko izomufasha gutsinda urugamba ari kwihenda cane ati yasomye Burundi bihe ntiyabisomye neza kuko ivyo vyari vya kera aho abanyagihugu bahendwa ariko WhatsApp aho ziziye baramaze kumenya gutandukanya icatsi n'ururu aravuga ati mu bijanye n'ubutunzi icambere gishobora gutuma badatsinda ni ubutunzi buri hagati mu gihugu donc igisoda c'u Burundi kitafise ibigwanisho bikwiye igisoda kiri divize aravuga ati mu gisoda hariho amacakubiri kubera barungikwa muri Kongo
basanga ari nk'ubwoko bumwe n'abandi bari bashigikiye Rwasa, ugasanga rero biciye bitera kwinubana hagati y'abasoda. Hariho abasoda rero bashigikiye abahora ku rugamba rwa CNDD-FDD, hariho abasoda bahoze muri Ex-FAB n'abahora kwa Rwasa. Abo bantu ntibashobora kuja kurwana urugamba rumwe, kuko inyungu bagwanira la cause de la guerre. Aravuga ati abanyagihugu kurya batayibonye muri Congo, ati rejo yotangara abonye abanyagihugu batabona intambara barimo baragwana nica bayigwanira, bakabona yuko kuja kurwana mu Rwanda ta nyungu biri bubazanire nk'uko babigize muri Congo. Ati ashobora gutangara abanyagihugu bavyanse kuko yasomeye kahise agasoma nabi, yayumviye ko yasubiye inyuma mu vyiyumviro, ati bishobora kumugirako ingaruka mbi. Ikindi naco twashoboye kumva nuko mu gihe n'igisoda hari mu bukene, aravuga ati ibigwanisho bafise ntabwo biri ku rwego rugezweho. Aravuga yuko bafise ibigwanisho bafise ari vyo muri artillerie y'Imwaro, biriya binini binini, hama abagiye kuvyiga hanze ugaca usanga baje ntibabahaye kubikoresha, donc bagaca babashira mu maserivise atuma atabandi bashasha babimenya, ugasanga bavyize ni bakeya, abize biriya barahunze benshi, abandi barapfunzwe, abandi barapfa. Rero ati igisoda c'ubu nta bikoresho gifise bigezweho vyotuma bashobora guhangana n'u Rwanda, cane cane ko babonye nko mu buseruko bwa Congo, aho babonye yuko bagerageje gutera mu Rwanda babonye hariho ivyuma bisama amabombe. Ati rero biriya rero umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza akavuga yuko harimo ubwoba bwinshi, yasomye akumviriza umuhinga yavuze ati n'ubwoba bwinshi. Ariko ikindi nuko yavuze yuko ikintu kibi Evariste Ndayishimiye ariko arakora nuko agomba kwinjiza abanyagihugu mu ntambara batazi ico bagwanira, kandi bakaba ashiramwo ibintu vy'ubwoko. Abagiye babigerageza gushiramwo ivy'ubwoko nabo bakaba barangije nabi. Umuhinga rero arabandanya avuga ati hariho ibintu bishobora gukorwa kugira ngo iyo ntambara ntibe, canke umugambwe wa CNDD-FDD ushobore kubandanya utwara, kuko nko muri politike ho ngo bavuga yuko kizira gutanga ubutegetsi uko ari navyo banka mu kwanka amatora yigenga. Umuhinga akavuga ati ikintu cari gikwiye kuba nuko muri CNDD-FDD bokwidezaruma mu mutwe bakikuramwo ibintu vy'ubwoba bwo kuganira batavuga rumwe. Ikisigaye nuko nimba badashaka intambara, ni ugufata abanyagihugu bakabashira mu mahoro n'umutekano nk'uko biri, bakavuga bati reka duhamagare abo tutavuga rumwe tuvugane, bakemera kugira gouvernement d'union nationale idaciye mu matora, kuko barinze baja mu matora bakayiba naho bishobora gutwara kugira intambara, bishobora gutera intambara. Hama baretse naho ati gutanga ubutegetsi uko nyene ari umunyepolitike, naco ntigikunda, nta teori n'imwe muri politiki ivuga yuko umuntu ashobora gusubiza ubutegetsi. Ariko bagize gouvernement d'union nationale bagashiramo abarundi bose biyumvamwo, bagahamagara aba société civile bakabasubiza uburenganzira bwabo, bakabakurako ya mitahe mpuzamakungu, bagafata les opposants bakabakuramwo iriya mitahe, hama bikagenda neza. Ni ukuvuga ngo izi analyse twazisabiye hamwe n'ivyanditswe n'umuhinga Jean Claude Nkundwa ku rubuga rwiwe rwa X, aho yashikirije amajambo akomeye cane, nayone tukaba twayarondereye hamwe analyse y'ibi biriko biraba. Reka tubasomere bimwe mu vyo Nkundwa yanditse vyinshi, ariko turabakuramwo bimwe bimwe. Yavuze ngo intambara yo muri Kivu y'Epfo iriko ishira Uburundi mu kibazo co guhinduka ubuhungiro bw'imigwi yose iriko igwana muri Congo. Mu gihe ivyo vyoshika, inkurikizi zavyo zoshira abarundi mu bibazo bikomeye vy'ubutunzi, imibano n'umutekano. Yaciye kopi igisoda c'Uburundi hamwe na Perezidanse y'Uburundi. Ndasavye abashingantahe Bambarize
abasubirizi ba Mutaga Senyamwiza na Ruganzu Ndori bati aya majambo arimwo ikirundi cinshi ariko uriko uravyumviriza aravuga ati mumbarize abarongoye Uburundi n'abarongoye u Rwanda muti nico kintu uwize kahise yashoboye kutubwira n'ivya politike nico bisigura avuga ngo muri mwebwe ninde yarenze amasezerano yo kutwica abami twa Nyaruteja. Inyishu bazotanga ishobora kuba ibisubizo c'ikibazo c'abavyara basa n'abarenze akarimbi mu kuvyarozanya. Ahaye aravuga ngo aba bantu wewe Jean Claude Nkundo ni incabwenge cane, tumuzi nk'umuntu yize muri Amerika, umuntu yari yarahunze ava mu ntara ya Gitega, yatashe mu Burundi atumweko n'umugambi wa Gitega wo kuvuga ngo abantu bose bahunze bahunguke baciye mu makurise. Birashoboka ko yakorera mu ONG akomeye no mu Burundi akaba yashitse aronka ONG. Rero amajambo avuga n'umuntu w'incabwenge benshi bazi, n'amajambo ari mu bwenge bwinshi. Yaravuze ati mumbarize abasubirizi b'abo bami, no kuvuga umwami yaratwara Uburundi Mutaga Senyamwiza ashobora kuba yari umwami yagira kane muri ya cycle ya mbere y'abami, na Ndori yari umwami wo mu Rwanda. Bivugwa ko rero bashobora kuba harigeze kuba ibintu vyo gutera Burundi n'u Rwanda vyigeze kugwana, hama bagashiraho pacte de non agression, bakavuga bati reka dushire amategeko, bakumvikana amasezerano yo guhagarika intambara. Bamwe bamaze kuba gutakaza ubuce bumwe bumwe, bakavuga bati reka duhagarikire ngaho. Ati rero mubambarize ninde yarenze ku masezerano. Amasezerano umuntu ariko aravyumviriza neza, murabona yuko mu karere bari basinye yuko bafata imigwi yose bakayirandurana n'imizi, hama bikavugwa ko hari umugwi wo muri wari mu buseruko bwa Kongo witwa FDLR wagiye ukoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Burundi rero Jean Claude Nkundu akavuga ati iriya migwi yahora ikora amabi mu buseruko bwa Kongo, niyo haba intambara muri Sud Kivu ihungira i Burundi, niyo yahungira i Burundi urumva rero Uburundi buzoba bwakiye umugugwana. Iriya migwi niyahungira Burundi ni ukuvuga ngo aha hantu izoba isigaye kugwanira ni Bujumbura. Muri presidence naho bakavuga bati ego Bujumbura nimugende mushigikire Rwasa, mugende mukoreshwe n'abazungu, mugende mugwane, ariko natwe hagati mu gihugu turafise badushigikiye. Rero uyu Jean Claude Nkundu umuntu ageze kugerageza kugira analyse aravuga ati niyo haba ivyo bintu nivyaba vyo gufata imigwi igwanamwo bakayakira, bazoba barenze ku masezerano basezeranye mu karere yo kugwanya imigwi igwanya ibihugu n'ibindi. Okay. None rero ninde azoba arenze amasezerano? Ubwo mwumvirije ibihagwa bimaze kuvugwa mu ruhande rumwe no mu rundi, murumva yuko umwe wese aravuga ati urankora ko ndakwereke, uwundi ati urankora ko ndakwereke. Ariko naberetse intege nke zo mu gihugu c'u Burundi, aho usanga iyo ntambara n'ubwo yinjiramo kwitsinda vyoba ikibazo. Muri make rero umuhinga aravuga ati kugira ngo habe amahoro nuko hoba iyo guverinoma d'union nationale, bagashiraho leta bakikuramwo ibintu vy'ubwoba. Ikindi naco mu mategeko mpuzamakungu kirazira yuko impunzi zegera umupaka w'igihugu zahunze. Rero no kuvuga ngo bariya bakuru ba FDLR n'abakuru ba biriya migwi yindi n'aba FRDC b'abashefu hamwe bohungira Bujumbura, Bujumbura ntiyiyumvire kubajana nk'Imuyinga ahantu kure, haba Muyinga canke ngira mu Rutana ahantu inyuma y'ibirometero 150, yuko izoba irenze amasezerano mpuzamakungu. Rero kubatwarayo naho ico naco ntawe uzi yuko ubutunzi buzobivyemera, kuko igihugu c'u Burundi harimo ubukene budasanzwe, haciye haziramwo abo bantu, urumva ko ari ibintu biba bikomeye. Gusa iciza nuko umugwi wa ONU donc ishirahamwe rya ONU rifasha impunzi HCR ritegerezwa kuronka uburyo bwo guca ribajana aho hantu bagaciga amakambi.
habasigaye rero kumenya yuko iyo ntambara iri kurategurwa izohera gute, umwana atari uwawe bavuga ngo turwane, ntuvuga ngo ndagukubite. Ni ukuvuga yuko intambara ishobora kuba mbi, mugabo ikibabaje ni uko izoba hagati mu banyagihugu, ariko abo bo hejuru n'ubundi babona ko biba bigoye. Nk'uko umuhinga twavuganye yavuze ati igituma CNDD-FDD idashobora kurekura ubutegetsi ni uko bazi yuko ku ntwaro yabo bakoze amabi menshi, haba kwica abantu, haba kubanyaga, haba kubapfungira ubusa. Ati rero ntibashobora gutanga ubutegetsi ku neza kuko barazi yuko boca babibazwa. Ari naco gituma rero twagerageje gucira hirya no hino mu kinyamakuru Itara Burundi dufatiye ku majambo twagiye twumva, amajambo twagiye twumva yerekana yuko bitashobora gukunda yuko iyo ntambara izofasha aba CNDD-FDD na gatoya. Ni ukuvuga rero ikindi twashoboye kumenya n'ivyo bivugwa vyo muri Presidence, aho bivuga ko umukuru w'igihugu avuga ko azoca akura amakositime akaja ku rugamba hamwe n'abanyagihugu bavyumva kumwe. Abanyagihugu bavyumva kumwe rero bakaba bashobora kuba bari umuhinga yabitubwiye ati ivyo bijanye n'ivy'ubwoko navyo ivyo bikaba bikaba bitagezweho muri no mwaka. Ari nico gituma hakwiye gushirwa imbere ivyo kuganira, kuko n'ubundi intambara zihera abantu baganiriye. Bashobora gutangura ibiganiro intambara bakazikumira, aho kugira intambara bagatsindwa bakongera kuja mu biganiro. Kuko nimba CNDD-FDD yarashoboye kuganira itatsinze urugamba uno musi kabiri k'ubutegetsi, nta wava yibaza yuko n'ubuye yoganira yoguma ku butegetsi, kuko abanyagihugu bivana n'ingene bayakiriye, n'ingene bamaranye imyaka 20 bakorana. Nta vyinshi muri politike tuzi, ariko nk'amanalize twagiye turonka nayo. Hama tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye muri kino kiganiro, ariko imbere yuko turangiza reka tubumvishe ka karirimbo muri Presidence batanguza irya ndirimbo, mwumvirize yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atamaze guhamagarira abarundi kuja ku rugamba kurwanira igihugu. Hama jewe Jerome Kazabukeye naremesheje kino kiganiro, nkaba ndabasezeye ndabifuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro vy'ikinyamakuru Itara Burundi ku mbuga zose murondeye ijambo Itara Burundi, haba kuri chaîne YouTube murondera ijambo Itara Burundi, hama site web yacu ni itaraburundi.com, hamwe rero n'izindi mbuga zose za Facebook zose. Ahantu hose muzosanga Itara Burundi tuhari, haba muri WhatsApp turafise chaîne yitwa Itara Burundi. Urondeye chaîne mu mashene ukarondera Itara Burundi ushobora kwitora ugaca uyinjiramwo ukazoza urabona amakuru tuvuga. Murakoze rero nawe utaha, reka ndabareke mumvirize kano karirimbo.
wakabachumita bakayalinda yemwe ama wakabachumita bakayalinda yemwe bashikiriye umunsi bakamurwanya yemwe bashikiriye umunsi bakamurwanya yemwe imyambi ikaburuka amacuma kararira induru zikavuga umwanzi agahunga induru zikavuga umwanzi akaganzwa Thank you.